sing for the rest of my life. Turamukije mwese muri kumura wa televiziyo Heritage tunabakaze muri kino kiganiro cy'umutumire aho nizera ko aho muri hose kino kiganiro kibananye kibafasha. Rero uyu munsi ndafise izo tugiye kuyaga hamwe n'umutumire wacu kuri teme idasanzwe ijanye n'uburongozi. Rero imbere ko twinjira muri iyo teme y'uno munsi ku batari bamuzi ndazi ko ari bamwe bamuzi nashaka ndamuhe uno mwanya yidondore aho riko dukurikirana. Ndabaramukije amahoro y'Imana go nitwa Onesphore MANIRAKIZA nkaba nkunda kuba mutumire hano hantu ndabakengurukiye ko namwantumiye nkaba ndumwe mu bazashengero mu shingiro gitwa Shama Temple muri commune Muha hanyuma nkaba ndi n'umuyobozi wa fondation yitwa Antioche. Yego murakoze. Murakoze cyane. Uno munsi nshaka kutiyagiramo kubijanye no gukura mu burongozi. Ibintu bitandukanye biba hano kwisora gusa usangamo kenshi harimo ikintu cyitwa uburongozi. Umugabo hariho bamwe basiga uburongozi mu buryo bucanka ubundi. Imbere ko twinjira muri no teme no munsi mu dusigura ice cy'uburongozi. Ego uburongozi ni nguvu zo mu mutima nizo mu myifato umuntu aba afise nizo mu bwenge zimushoboza kwandukiza ivyimviro vyiwe abandi abafasha gutorera inyishu ikibazo bafise. Abantu bisize ivyimviro bituma bahaguruka bakagira inyifato bakagira ingendo yerekeye gutorera ikibazo gutorera inyishu ikibazo gihanze abo bantu gihanze ico kibano. Uwo muntu raza n'iciyumviro bose bakacakira bakemera gukora n'abatahora bagomba gukora bagategwa intege nuko kuntu babwiye nuko kuntu abereka karorero hanyuma bagahangana n'ikintu cyari kibagoye. Uwo niwe twita umurongozi. N'ubuje imbere abandi n'ubutera intege abandi n'ubuhagurutsa abandi kugira ngo bashike ku ntumbero kanaka cyane cyane yerekeye gutora inyishu ikibazo cyari kibahanze. Yego. Mbega abantu bose barashaka kuba barongozi. Abantu bose baraba barongozi ni itegeko kuko mvuze gutyo hari ibibano bito bito kibano gito cyambere no rugo. Rero tugiye muri iyo ntumbero umuntu wese w'umugabo n'umufasha wiwe umudamu uza gusanga barongoye urugo. No mu buzu uza gusanga hari ivyicaro bitandukanye aho umuntu ahabwa abajejwe nawe nyine bari umurongozi. Rero ivyo twabivuga mu rundi ruhande tuvuga ubwoko bw'abarongozi uravye ivyo bajejwe. Mugabo abo duhava tumenya twese nk'abarongozi bakarorero batera ivyimvira abantu ni babandi b'ugwego rwo hejuru barongoye imigwi minini barongoye ibibano binini bavuye muri babandi barongoye tugwi duto bakagaragara yuko barongoye bakurikirwa n'abantu bicarira ibibazo binini bihanze benshi. Yego rero mugabo kuva kuri bajya bicarira ibibazo bihanze bato barongoze. Mugabo abantu benshi baza kumenya wa wundi ivyo akoze ni intererano yiwe igirira akamaro benshi. Muri iryo ntumbero rero si bose bagira amahirwe yo kuba barongozi kuri uko rukezo rw'abantu benshi rw'ikibazo gihanze benshi si bose bagira akamaro amahirwe. Yego murakoze cyane. Ndashaka twinjire muri kino kintu gukura mu burongozi. Mbega iyo umuntu ndabona ko hirya no hino murigisha kujanye n'uburongozi ariko nashaka no munsi nakurikirana televiziyo Heritage bashobore kubironka nabo nyene. Mbega iyo tuvuze umurongozi w'ikibanza mushobora kudusigura icarico muri yo ntambuko ya mbere y'iteka uburongozi. Yego ndakunda gose iyo nzira umuntu yitwa John Maxwell niwe yazanye ivyo vyiyumviro ndavyigisha nkabikurikiza maze imyaka myinshi ndabikurikiza ndavyemera gose. Yego rero mu rugo rugendo navuze nti harimwe abatagira amahirwe yo kuba tozova bashitse kumenyekana no kuba abantu barurangiranwa b'inararibonye nuko badatera imbere kuri vya bindi vya mbere bahabwa. Rero intambuko ya mbere nkuko mubivuze ni kibanza ni giti canke ni gikorwa baguhaye ico bita mu kinyamazuru position. No umwarimu bahaye ishure ritoya ngo arirongore yari umwarimu mugabo agacamugira umuyobozi w'ishure ritoya. N'uyu mu Kristo mu bandi yari mu bakozi b'Imana mu bandi mugahava habwa ku murongozi w'abandi barongozi yaba ku paruwasi canke mu bubwiriza bivanye n'amashengero yitunganya. N'uyu mukuru
w'agace gatoya kagize entreprise shirahamwe riharanira rihondera inyungu havuye aduzwa akaba umuyobozi mukuru igihe cyose baguhaye iryo teka ryo kwitwa umuntu kanaka ryo guhabwa ikicaro kanaka mustanteri uyobozi w'ishure guverineri ikibanza cyaryo cyose aho tuvyita ko ari intambuko ya mbere y'uburongozi bushingiye kuri ico gikorwa baguhaye bushingiye kuri ico gikorwa baguhaye bibagije kubishobora muga nta cemeza neza kuzobishobora n'umutumiro ku murongozi nubwo abantu benshi baca bagomba kwishima bakibaza yuko baciba babarongozi n'umutumiro ukuba umurongozi bagukuye mu bandi nkumbure baravye bukerebutsi nkumbure baravye ngena ko wigenza nk'umwarimu mu bandi barimu wamye wigenza mu bandi basoda nk'umusoda mu bandi basoda wariko wigenza mu tunganya ibikorwa mu ishira hamwe nkuko abandi babitunganya bati uwo raba uwo muhungira ngo yoshobora aho rero uwo mutumiro bahawe ikibanza bamwe baca bikirayo inyuma y'iyo ntebe bahaguma muri ivyo biro bagaca bibagira kurongora bakibaza ngo kurongora no kwicara muri ivyo biro barangwa nuko bitwaza amategeko umuntu akiri kuri yo ntambuko ya mbere arangwa n'amategeko aguma avuga ati murembuka ko ndi umurongozi nawe ntaba yiyemera kandi abantu aguma bibutsa amategeko kuko barazi ko batamwiyumvamo ni mushasha yahora ari umwarimu mu bandi yahora ari umukuru wa agence muri banke mu bandi none abaye mukuru w'ibanki numva yuko wenye narumva uruhagarara yuko atarashika kandi n'abandi buvyuka bavuga ati nuko nyene ariwe batoye naje bari kuntora abari ahantu reba bamwe barategwa n'ugo ruhagarara bagaca bagira umukazo abandi bagakoresha ko karyo ko guca bubaka uburongozi bwabo nico gihe ubaka uburongozi bwawe nico gihe wivuga uti jewe ndinde ngomba gushika kuki ngomba ko abantu bamenyera gute ni gute notera intega abantu ni gute no tora ibibazo biri ngaha yo ni intambuko ya mbere rero mugabo benshi baguma kuri iyo ntibabonerwaho ngo batere intambuko igira kabiri ingaruka rero nuko uri ngaho abantu bakuyoboka abantu bakora ivyangombwa canke bakora bike mu byo bashoboye bakora bye amategeko witwaza abasaba muga ntibitanga ngo bagire umwete bagire akigo iyo ntambuko ya mbere nuko ari intambuko nayo umuntu ashobora kujamo ko ari kibanza bamuhaye ne kugira ngo atambuke mu ntambuko ya kabiri y'uburongozi bujanye n'ubucuti bigenda gute abukwiye gutahura yuko ijya ntebe si ubwo burongozi ya bitahuye gutyo akwiye gutahura yuko bamwizigiye ko yoboshobora kurongora mugabo ari wakwiye kuvyerekana akwiye gutahura yuko abantu abataramwiyumvamwo ntazobarongora ngo bikunde bigaca bimutwara ku ntambuko ya kabiri yo kubaka ubucuti umurongozi rero agiye gukura ava kuri ya ntebe hamwe ry'iterabwoba ko bamwe bacagira n'iterabwoba kuryanyegeze uruhagarara afise muri we akaza mu bantu ava hahana aguma yugaranye akaza mu bantu akamenya yuko wewe ntarongoye ijya ntebe arongoye abantu agaca rero agomba kubaka ubucuti abatubatse ubucuti mu by'ukuri ni gake bagira amahirwe kuzosubira kuba barongozi ikiringo bahawe giheze ntibagaruka niyo atakiringo cy'ibyo by'ubucuti umwe wagiye kure bw'inshuti yondongoye naho rero nakubwiye nti bake bagira amahirwe kuba barongozi bakomeye kuko bibaza yuko ku burongozi ni icubahiro no kuba iterabwoba no kuba umuntu atavugishwa ivyo rero ntibikunda yuko abantu mwegerana hanyuma rero abo bantu urongoye nabo bagomba kukwiyumvamwo bakwiyumvamwo wavuye muri ya ntebe ukabasanga iyo bari sibo baziyure no kuvuga ngo ukamenya ubuzima bwabo ukabitwararika ukamenya amazina yabo ukamenya ukuntu babayeho ukamenya ibibazo bariko barahura nabo bakabona ko bitwararitse utabagomba ko vya mategeko baha ariko nabo nyene n'abantu mbega aho kantu nyene hari kantu ngeze kuvuga kajanye na Napoleon mbega yobara gakoresha kantu k'ubucuti Napoleon yari umurongozi bavuga uravye intumbero yarondera mu buzima ntizari nziza yagomba kukuza izina ryiwe gusa mugabo uravye ukuntu yabikoresha yari umurongozi akomeye bazi ko n'ibitabo by'amategeko byinshi ari we yabitugiriye rero ikintu caranga Napoleon nuko abakozi bakora ku kirimbiwe yarabazi amazina yabo abagore babo n'abana babo n'iminsi bavukiyeko niko mvuga abasoda bakora ku kirimbiwe
aje ntiyavuga ngo yambunaka canke ngo bace bahunga yasohoka bazi naka bite madamu mbega ameze gute naheruka gwaye wa muhungu wawe mbega isabukuru ryagenze gute yaba bazi iyumvire rero umuntu akuze gutyo akabaza ubuzima bwawe bwa misi yose wowe ucumugira gute nawe ucumwiyumvamo Uburongozi rero bw'ukubaka ubucuti n'aburongoye butuma burongoye batayoboka amategeko baha bayoboka wewe bavuga ati singomba kumuhemukira singomba kumubabaza bavuga ati babuka bavuga nabi aca kubwira ati ega bari kuvuga ibintu bitari byo ibiriko biraba byose urabimenya kuko abantu bose n'abagenzi benshi muri bo n'abagenzi arabatagukundira muga benshi n'abagenzi mbega umwami Yesu we yarakoresheje uburongozi bw'agate gucuti cyane abanye ego urabi Yesu mu kubaka uburongozi bwiwiwe yarundi yabigice 12 hanyuma cyambere yuko yabana nabo kubana nabo mu bikorwa mugabo sico gusa agasangira nabo bwabucuti akabitwararika umunsi umwe yababujije mu gikona cyarese kikanguru abati bana mwaronse ivyo murya benshi bari munsi y'imyaka yiwe mwaronse ivyo murya ntimwite kuri iki gikora mutariye murahwera ntiyaryohererwa gusa ngo abantu bapfire kwishantiye bariko bakora ibikorwa yari yibaza n'ubuzima bwabo ingena bumeze navuga yuko yari umurongozi mwiza yitwararika abo arongoye hageze kuba bakikori ntiyabataye kati nimwe wese natanga ikori giwiwe niwe yarondeye ifi yavuga ati kinda murondera ifi hari ibibazo yitwararika ugiye kuraba mu buzima mu kazi bawahawe ntibiba birimwo byo kwitwarika abantu kuja ku minsi mikuru yabo kumenya ko abana babo ingena bamerewe kumuha impanuro ingena amerewe mu rugo ntibiba biri mu vyujejwe mu gutabigize ntuzoborongora iminsi myinshi tuzotera imbere mu burongozi ahantu hakunda kunkorako ni mu gisoda umuntu azomukuru mu gisoda muba mumuhoze bataramushiraho ni wa wundi abasoda biyumvamo bamwiyumvamo kubera iki bamwiyumvamo kubera abagirira ivyo abandi batabagirira abitwararika aza kurya ku ndya bariye kandi afise indya z'umushefu aza kuraba aho baryama abaganiriza akababaza ubuzima uyo batanga kumunuganuga bakamenya amakambe akamuvuga ati cyamuntu ameze neza witegure mu myaka iri imbere nibagera kurondera umushikiranganje nibagera kurondera iki abarimo navuga uwo go rukundo ukunda abantu uwo mwitware kugira abantu nibwo biguha uburenganzira bwo kubajana aho ugomba kuja batagamira bagaterera ivyiyumviro mbure bikaryohora ivyo wari ufise nk'ivyiyumviro mugabo nivyo bituma bakora ahantu hari uburongozi burimo ubucuti harangwa niki iyo amasaha y'akazi ageze abantu baguma mu biro kubera ntibakora akazi ntibakora amasaha bakora akazi barakunda umurongozi akavuga ati ntitwotaye raporo tutayimuhaye barakunda umurongozi akavuga ati oya hari akantu katameze neza natabimbwiye naho ntazobihemberwa sinogasiga ahantu hari umurongozi w'ikibanza gusa yitwaza amategeko abantu baheza akazi 30 imbere yuko akazi gahera bakabanza kuja gusezerana bakaca muri toilette bakagirane kuko isaha yo gutaha igeze usanga bose banyitse ntibahakunda kuko umurongozi waho ntatuma bahakunda rero uwo murongozi agira ku ngazi ya kabiri niho haza n'umwimbu yantambuka gatatu bice bijya kuntambuka gatatu mbega uyu mwimbu nayo imeze gutyo umurongozi nyine aba ikaviza umwimbu nyene cyane erega waje nakuvuga tukivuga mu ndondoro y'amajambo twavuze yuko umurongozi n'umuntu afasha ikibano kanaka gutora inyishu zabo umurongozi wese arafise ikibazo ariko atora inyishu ni ikibazo c'indero tugomba kwa abana bari bamaze igihe batamenya none bagomba umuntu afasha kwa abana bamenya ni ikibazo c'ibana bamaze igihe ifise ibihe bitameze neza bagomba yuko bakiriya bagwira ni ikibazo c'ishengero rimaze igihe abantu bidoga bagwa mu vyaha bagara intege nke tugomba turaye ko umuntu afasha ngo ibintu bigende neza ni gihugu nibindi byose nuko rero ntiwaje mu bantu ako hari barongozi bacabwa mu bucuti bakibagira ko ntumbere yabo ari kubaka ubucuti oya nubaka ubucuti kugira ngo buntu bampu uburenganzira cyo twita uburongozi wahawe uruhusha bampu uruhusha ko twimbura barumpa kubera nanje nabitwararitse abo ndongoye bateza kumuruhusha kuko batambaye uruhusha nitucika kure uruhusha rutanga gutera abarimu ndongoye ndumuyobozi bateza kunyemerera kwigisha neza
barutanga no kubantu guca igihe bemera gukora batiziganya mugabo babikora igihe nanje naberetse ko ndabababaye nabagiriye neza nabitwararitse naberetse ko ari abantu nabahaye agaciro nico rero amategeko ntashobora gutuma bakora ivyo bitanga oya amategeko natuma bakora bitanga kubera nabakundishije igikorwa nanje nabakunze nabazaniye morale bigatuma bazana umwimbo yego rero nishira hamwe ryagira risubira inyuma ndamaze naho ntanga karoro kishira hamwe rimwe muri kino gihugu ryari ryarasubiye inyuma bazana umurongozi mushasha aca ahindura ukuntu abakozi babayeho aca araba ukuntu abakozi abatera intege abitwararika abahanuza mu myaka mikeya amadeni yose bari bafise bari bayarisha kuko uko witwararika aburongoye abo mukorana niko nabo bitwararika ivyo mujejwe bica bizana rero wa mwimbu dushaka gushikako twashaka gushikako mbe tukiri ngaho nyene mu burongozi bujanye n'umwimbu nyene mbega hanyene umurongozi arashobora kwigwiza tukiri ngaho mu vy'umwimbu n'ahantu umurongozi atangura kuroranirwa vya bindi vyari bihanze abantu akabitorera inyishu mbere akahava yagukirwa akagira n'ivyifuzo birengeye ivyo mbere n'abari baramwanse kera bacamuha ukuboko kuko abantu naho bokwanka bakanka iyuva bakanka ingenusa bakanka umuryango uvamwo uzanye umwimbu barakukunda n'abari barakugwanije uzanye umwimbu barakukunda uzanye urutonde hatari urutonde uzanye iterambere hatari iterambere uzanye umubano mwiza hatari umubano mwiza barabukunda mugabo rero ngaha murongozi akwiye guca yiyumvira mbega ubu mwimbu uzobandanya nakiriho uyu mwimbu uzobandanya ugere kure nyina sahaza ni gute nokora ngo umwimbu ubandanye umurongozi rero ntakwiye kuguma kuri uwo mwimbu uko arabarongoza guma kuri uwo mwimbu agaca hinduka barurangiranwa abastar abantu bivyamamare mugabo ahungabanye gatoya wa mwimbu gacugirane ukoroka uko mwimbu wari wubakiye kuri inde kuri we niwazi ibintu wenyene niwazi gukora ibintu niwazi gupanga ibintu ntagombe kureka ngo abandi bajemwo uwo muntu akorangira ahantu hari umurongozi w'umwimbu gusa n'umuntu iyo ageza kandi kamushikira umwimbu ukoroka nova ntiyateguye abantu yigwijije byubakiye kuri we gusa umurongozi rero mwiza yageze ku mwimbu akwiye guca yiyumvira ni gute notegura abandi n'igihe ntakiriho bo bandanye umwimbu Yesu rero niwe duha akarorero Yesu yaciye ategura abantu batatu naye yateguye benshi hari abantu batatu bagumana nawe yariko arategura ninde ni Petero Yakobo na Yohana ndagufinze ni bande barongoye ikintu ry'i Yerusalemu mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ni Petero Yakobo na Yohana ndagufinze ninde ni banditse makete uretse Paulo ni Petero Yakobo na Yohana na Yuda mwe nabo na Yesu nuva yuko yari ko arabona kazoza atakiriho mbe kazogenda gute bigaca bituma akiri ko ararongora ategura abantu bamenye nakora bamuba hafi bamenya indoto ziwe bagerageza bakagira n'ibimenyerezo kubyo atakiriho bazobandanya ivyo nyene umurongozi rero nakwiye kubika imfunguruzo ubuhinga bwiwe babwita ubujede nakwiye kubika ubujede bwiwe ahantu atanu mwashika akwiye gutoranya abantu abona barimwo nabo nyene impano ingabire akabigisha ingena uwo mwimbu wobandanya n'igihe atabakiriho naneho bavuga ati bazomenya ko umurongozi yari umurongozi mwiza atakiriho hanyuma rero kubatora bisaba urugendo si ibintu uvuga ndababariye aho hageze ko abantu batora babasubirira bamutora uwo mwaka nyene bakamuzana ubwo nyene muri uko kwezi utigeze umubona bari kumwe sivyo umurongozi arategurwa kandi ategurwa imyaka myinshi naga ni nk'umwaka umwe cyane oya Yesu yateguye abantu abigishwa b'imyaka 3 n'inoso ubwo yari umwami wacu Paulo yateguye Timoteyo imyaka 20 kuva umunsi amukuye mu ishengero ry'Urusitira akamutwara rero umurongozi afata umwanya munini kubera hari intambuka acisha ko abantu iya mbere twavuga na Yesu yabigenjeje ivuga ngo ndakora witegereze ntacu umuhango akore uramureka karamye niko akora intambuka ya kabiri kavuga iti ndakora umfashe
okay ndakora witegereze hari umwanya bifata bivana n'ingene umuntu abona n'ingoga ubona ingene atahura atanga kwaza ibibazo hanyuma bwa kabiri ndakora umfashe sindakureka ngukore binini muga twatundi dukeya mu byo mpora nkora mava ndatuguha urarongora igikorane uragira utuntu tumwe mugabo ndiho ndi yes bwa gatatu urakora ndagufashe ubu rero nawe uca duhindura ukore byinshi je nkore dukeya ndangiza ikoraniro ngiriki mugabo niko ndakuraba hanyuma urakora ndakwihweza ya gatanu mbere urakora uzompera raporo abandi bakwihweza rero nugo rugendo girana n'umuntu ku buryo abakora gutyo ntibizo gutangaza yatakiriho uzosanga umurongozi ari muri babandi bari hafi yiwiwe kuko yari ko arabajana muri ubwo rugendo ntazohemukiriye rekwa kuko yari bayemwe iminsi myinshi ntazohemukira byo bari bageze ko uko bari barabikoranye niwo asubiriye nibindi yego mbega hoho iyi ntambuko ya nyuma y'uburongozi bw'icamamare canke umuntu w'inararibonye bigenda gute nova yuko uwo murongozi yamaze kuvyara abantu benshi igituma benshi banka kuvyara abandi igituma benshi banka kwigwiza barabona ingorane cyabizana none nibamenye ibyo nzi bagashobora ibyo nshoboye genzo cyambo wande niko abantu baca bavuga nibamenye ibyo nzi bagashobora ibyo nshoboye nzo cyamba wande abarongozi benshi baranka gutegura abandi ngo baca babasubirira mugabo umurongozi mwiza yateguye abandi aca amenya yuko Imana igira mujane mu bundi burongozi canke nimba kuze igira mugira inararibonye uburongozi ntibuhera nimba nari umuyobozi w'ishuri nkagera kwa hantu nigwijije kubwe n'abarimu bamwe bokora ivyo ndiko nakora bahava bantwara mu burongozi bw'ikomine kubera nabaye icamamare canke inararibonye iwanje ndabikoze neza mu ikomine bazontwara mu ntara ndabikoze neza mu ntara bazava bantwara mu bushikiranganje bw'indero ndabikoze neza mu bushikiranganje bw'indero barahava bamvuga nje muri UNICEF uburongozi rero muri ubwo buzima ndimwo uko nkora neza hage narinjejwe nkategura abandi niko niteze kujanwa mu bundi burongozi burutubwo ngaca kuri za ntambuko nyene gushika aho nzosaza ndi umuntu avuga ati urya n'inararibonye urya nta n'ibiro dukeneye ko abafise uhuye nawe abari mu biro agutelefone ku telefone bibari biro ukafise uburambe kandi bigirwa nande ubugirwa nabo wakoranye nabo ubugirwa nabo wahagurukije wateguye wamenyereje nibo baragenda baravuga ati ibindi ko turakora si twebwe n'umuntu naka abo wagwije wateguye nibo bakuduza bajya batinya ngo bazogusubirira nibo bakuduza muga mu byukuri wabateguye tukaza kubaha bagatwara hanyuma rero abantu bamwe kubera yerekwa ryabo rari rigufi bataba baragize umwimenyerezo wo kwiyumvira ico bomara bibaza ngo nzopfa ndi umuyobozi w'ishuri bakibaza ngo nzopfa ndi umuyobozi wa paruwasi bakibaza ngo nzopfa ndi umuyobozi wa agence hoya ubona hafi niwakora neza ivyo bintu wahawe hariho urundi rugero rwo hejuru uzojanwamwo kandi mu vy'ukuri rujanwamwo ababaye inararibonye canke abashoboye mu vyo bari barahawe yego muri no rugendo rwanyu maze nino myaka urongo ibintu bitandukanye niki cyagufashije woshobora guha nk'impanuro ariko adukurikirana jewe mu burongozi maze mwo myaka 24 gutyo icamfashije cyane nubwo ntari bwige bino vyigwa namye mpagacira abo dukorana gose namye ndi umurongozi yiyorosha bigatuma abantu banyoboka tukaca dushikira umwimbu n'ingoga yaba ishirahamwe yitwa Evangelist Explosive niko narirongoye imyaka 3 gusa ariko ubu ni rya kabiri muri Afrika rizi nyuma ya Afrika disi Uburundi buzi nyuma ya Afrika disi uko muco nasizeho warabandanije ya muryango w'abimbuzi ba Kristo mwason nuko nabigenjeje ngeze kwigwiza nararetse ukiri muto kandi yarakiri muto aramurongoza nkuko muri naretse uwo nari narareze abo murongozi kandi bose bemeye bajugumira ariko amashirahamwe yose ni mu mashirahamwe akomeye muri kino gihugu kandi atera intambuko zigaragara aho harabaca muramvya murabona ry'amashuri ariko arubakwa bijya byubakwa je ntakirimo no rutonde nasize kandi gwarabandana nibo bari ko ravyikorera yego baragumije abashuti abadufashana nararondeye barongera ko nabandi
ibibagora baraza kumpanuza iyo babayishatse mugaje sinitumira nibo bantumira abo bo muri ntibigeze banantumira iyo myaka 10 iheze babaye vyamamare ntarimwo no kuvuga mu ncamake icyanfashije nuko gushira mu nguva abandi nuko kuzana umwimbu uko iyo ukunze abandi bikuzana umwimbu bikuzaniye umwimbu uhava wigwije niho uronka akajya gukorera abandi hanyuma wavuba inararibonye burya mu nyuma je mu 2015 na 6 nahavuye ntego iteka ryo kuba umuhanuzi w'abarongozi b'amashirahamwe maze imyaka 5 ndabikora ubu je nicarana n'abarongozi b'amashirahamwe n'abamashengero ndabagira inama nge nabokora ndabikora kubera nitwagisha hamwe riye ntacyo tuba duhuriyemo nabo n'uburambe n'ubunararibonye rero iryo teka natewe ntako narondi ico gikorwa barakinsavye abambonye indongorizo zibiri za mbere baciye babinsaba hanyuma n'ubu ngwana n'abansaba ko ndabafasha ibintu muganda uko nanje nziyo ndiko ndaja rero icyamfashije mu by'ukuri nuko kubaka uburongozi bwawe ukibuka ko yahambaye si ivyo witwa mbega abo turi kumwe bariko baranyiyumvamo iyerekwa baragiyumvamo mbega tuko turazana umwimbu hanyuma mbega umwimbu uzobandanya ntakiriho tangura kuba utakiriho kandi ari huri hanyuma ubonye abantu babishoboye bakabikora ukizigira yuko hari abandi bakeneye umuntu wo kurundi rugezo ahava gukenera n'ubusinzi ivyo Imana ifitiye imbere ndavyitegana igihe cyose mutwandikire kino kiganiro nihe myaka umurongozi utangura kwiyumvira ati je ubujyanye nsa n'uwavuyemo abandi babandanye nakubwiye yuko uburongozi bufise ingero zitandukanye rero uko hera ku burongozi butoyi ishure ubuyobozi bw'ishure nagumye mvuga ivy'indero ubuyobozi bw'inkomine ubuyobozi bw'intara aho nta myaka mvuga uko ukora neza niko abahijura gushima uko bagushima niko bakudugana ku wundi burongozi mugabo abahinga bavuga yuko imyaka yo kurongora ivyo bikorwa bene ivyo ugeze ku myaka 50 ukwiye kwigabanya cyese ibintu by'ibihugu mbonda kuko igihugu kirongorwa murongozi abari kumwe n'abandi besha bamufasha mugabo imyaka 50 n'ubwo ifise inguvu no kwihanganira amakosa nk'umuntu akiri muto ugeze ku myaka 50 ukwiye kwiyumvira ingena utegura nawe abandi ukwiye gukorera muri yangazi ya 4 n'iya 5 bikunze ukaba umumenyereza w'abandi ntuje kwimbura umwimbo wawe ukwiye kuba abantu bandi babarongozi kuko uza gusanga abantu barambiye mu kuja kwimbura bahava bapfirayo bakorera y'amakosa bonone ivyo bubatse kubera uruhagarara kubera ubwoba rero abahinga baravuga bati uhere ku myaka 50 bavuga wibaza ikibazo kivuga ngo ndiko ndategura nde uhere ku myaka 30 gushaka 50 niho wibaza ikibazo kivuga ngo ndiko ndakora iki mu by'ukuri imyaka yo gukora no kura kuri terrain no kuzana umwimbu ni imyaka 30-50 18-30 naho ndinde ni imyaka yo kwitegura utegura kariyere naho wiga niho urondera inzira uzobamo mu buzima bwawe 18-30-50 kuduga bivanye n'ugene umuntu azoramba ikwiye kuba imyaka y'abamenyereza y'inararibonye y'abatoza mu gihe utakuze mu burongozi uzocimara wimbura urongowe n'abarongoye cyo kwimbura navyo nyene nivyiza murakoze cyane nuko umwanya uri kuraturega sinutwe kubandanya kino kiganiro cy'ikijyo cyane gose mbega ikindi gihe twatumiga tubandanya ivy'uburongozi muzoshaka kuduha umwanya wanyu ego ndabashimiye kuri riteka mwanteye kandi nizere ko arabo byafashije n'ikindi gihe nzobitaba ego murakoze cyane turashimiye cyane nawe usaba ko na televiziyo hitaje mu kiganiro canyu c'umutumire mwumvise intambuko zitandukanye umurongozi acako ndizera ko bino bintu muheje kumva muri kano kanya mwabyakanye bugwa neza hama gutyo onye tuzobona ivyamwa mu barongozi batandukanye babana kuri televiziyo yacu televiziyo hitaje rero murakoze cyane aho muri hose mubandanye mugira ibihe byiza n'ibiganiro bya televiziyo hitaje God gave me a song I will sing for the rest of my life.